Tugire Kristu. Kwizina nitwa Niyonkuru Eric, Diocese ya Muyinga, Paruwasi Mushamweranda wa Yesu ya Kamaramagambo. Ikibazo canje rero batwigishije ati ndacerekeza umwepiskopi yaduhaye inyigisho ya mbere ati ukumenya iciza n'ikibi sitwebwe abantu tuvyishingira ni Imana yonyene ivyitegekaniriza. Cemvuga ati mbega ko Imana itegekanya ko twomenya ivyiza gusa ati ubwo yotegekanya ku mwana w'umuntu ko hoba nibibi. Kigira ico ni cambere. Kigira kabiri batubwiye ati kugwaruka ati igihe uciye kuma kumabwirizwa n'Imana impera n'imperuka uraronka umubabaro. Baduhaye akarorero kugwa ku bakobwa nk'iyo umuhungu amuteye inda. Ikibazo canje nyamukuru rero kivuga ati none ko nk'ubu ushobora gusanga umukobwa yakundanye n'umuhungu hama bakagenda gusaba ko bohabwa isakramento ryo kubaka Kristu, ariko ugasanga muri bo harimwo umwe adakwije imyaka kandi bari bavyipfujije. Abasaserdoti bagaca babankira, hama umwe bonyene bagaca bafata ihangiro ati reka rero dukire kugenda uko nyene ducikiranira. Mbega hagati yabo ico caha cobazwa bande? Hagati yabo babankiye ko mbura iryo sakramento ry'ikigongo bari bavyipfujije. Ikindi naco kijanye kimeze nk'ikisa nico nyene kivuga ati mbega iyo umuhungu nyene n'umukobwa bakundanye hama bigasaba yuko umuhungu avuga ati je nzoza iwanyu nzanye inkwano, hama abavyeyi ugasanga bababereye intambamyi, umuhungu yifite udufaranga dukeya two kuja gukwa, hama yatwara muri akatanu ugasanga abavyeyi b'umukobwa bashaka umuriyoni. Mbega iyo baciye bapatangira ati reka rero twigire uko nyene ko abavyeyi bavyase iyo bikundaniye hoho naho nyene mbega ikosa ico caha cyo kwagirizwa abande imbere y'Imana. Tugire Kristu. Nitwa Ezekiel Nitunga, Diocese Muyinga, Paruwasi Yohani Bosco ya Ntega. Jewe haheze imyaka irenga 5 ariko nishimikije iri jambo mu nyigisho ya mbere bashimikiye ko bakatubwira bati ugwaruka twirinde kujuragirika mu kwemera. Imyaka irenga 5 iraheze muri rigwirirana ry'amadini, nguma mbona mu karere duherereyemwo abaza baje gutanga inyigisho mu madini, bamwe nabatemwe abandi muri n'abagorozi, kandi benshi baza batubwira ko bava muri Diocese ya Rutana canke bakavuga intara ya Rutana. N'abajene bamwe bamaze amashure uko ukwezi guheze, bamwe baragenda abandi bakagaruka. Twese rero aho tubaye turafise ibibazo bibiri twibaza, mbega mu ntara canke mu Diocese ya Rutana vyoba vyagenze gute ko tubona benshi bose ariyo baza bava baje kwigisha? Hanyuma tukavuga tuti ni haba hariho inyigisho ziba zaratanzwe bagahonga mutuvungurire ko kugira ngo natwe tuze dushobore kuzifashisha. Ikindi kigira kabiri ni kibazo naba nisangije kitajanye n'inyigisho twagize. Jewe ndafise ikibazo cyo kumenya, nguma numva dukunda kuvuga ngo Diocese nkuru tukaca twumva n'umwungere mukuru na Diocese gusa hamwe n'umwungere. Je sindashobora kubitandukanya, mwobiduha ko muco. Tugire Kristo mwami. Izina nitwa Ernest Ibonimana, inje mva muri Diocese ya Muyinga, Paruwase Matayo Mweranda ya Mugendo. Ikibazo mu nyigisho za kabiri twakiriye, umwungere yatubariye ngo dukwizwa gusubiza hamwe no kurikuriranira, ariko abanyene ikibazo naciye ngira nk'uwo mugenzi wawe aguhaye ibihano tuva mu ntara zitandukanye, ishano canke ibintazi ukabimenya kandi nawe akamenya ko ari yabiguhaye, ukaca wiyumvira kumurekurira ukamurekurira. Mbega wose ukagenda mugasangira ku nkoko imwe? Nyimba wanagenda naho wewe aho nta kibazo cyoba kirimwo, wewe murekurira ivy'ukuri. Ikibazo ca kabiri naco nyene ni kuri izo nyigisho zo kurekuranira no gusubiza hamwe. Mbere ngo mu myaka ya kera hari na bamwe byatirimukije, aho nyene umuntu umwe ni wagiye kugura amayinite, hanyuma ahise umutaka aravuga inimero, izo nomero nazo nizi 62 72 88 93 mu Gifaransa 62 72 88 93.
izo nomero umuntu ari ku ruhande acavuga ngo iyo nimero murayumvise. Mitatu na kabiri mwebwe bakoze murabizi byabaye, indwi na kabiri naho murabizi, inani n'umunani, 9 na gatatu aho hose murabizi. None uwo muntu afise igikomere cyo kumva inimero agahababuka, uwo wowe yorekurira abande canke yokwitura abande? Murakoze nitugire Kristo. Nitwa Nahayo Elize, nkomoka muri Paruwase Mabayi, Diocese Bubanza. Ikibazo canje nashaka kubaza imvoyo bituma iyo duhejeje gusanganira inkuru nziza muri Diocese Bubanza hari aho badakoma amashi bahejeje kuyisanganira, ariko mu yandi madiyoseze bakaba bayakoma. Ikindi naco nashaka kubaza ni kubera iki kuri dawe wa twese mu madiyoseze amwamwe bashiramwo ritme y'ingoma kuri dawe wa twese, kandi kwisangira hari aho bashiramwo n'amashi ugasanga ahandi ntibavyemera. Koba ari ukudatahura kumwe ivya liturujia, aho bayakoma ubwo ntivyoba ari bibi, canke aho batayakoma naho ubwo hoho kutayakoma ntivyoba ari bibi, canke aho badashiramwo ingoma ubwo ntivyoba ari bibi, aho bashiramwo ingoma naho ubwo hoho ntivyoba ari bibi. Twofata iki? Ikibazo canje nico. Nitwa Gadi Niyonkuru, Diocese Bururi, Paruwase Kigwena. Nanje ikibazo ndacekeza kuri nyakubahwa musenyeri wa diocese yacu. Tubwiye ivyerekeye amabwirizwa y'Imana. Kuri ayo mabwirizwa harimo ibwirizwa rivuga riti ntabeshe, ntawe bishika yuko kuresha vyoba bikenewe mu buzima. Ku karorero nk'iyo ubonye nk'umuntu aja kwitura akubwira yuko bamugire nabi, uzi koko neza yuko ivyo ari vyo, akakwitura ngo umunyegeze. Abo bicanyi bakaza bamurondera, bakaza iwawe bakakubaza bati nta muntu nakutuboneye, nawe aho wo kwishura gute? Uwo mureka ngo yikorere wa musaraba canke? Tugire Kristo. Je nitwa Hakizimana Arikade, nadenserukiye Paruwase Saint Sauveur Nyakabiga, Diocese ya Bujumbura. Ikibazo canje ndagishira kuri Bikira Maria. Abavukanye mu yandi madini batubwira yuko twebwe dusenga ibigereranyo, tunamira isanamu ya Bikira Maria ngo atari Imana. Hama twaje mu byo kubishura tubasigura yuko yatuvyaye umwana w'Imana, naho gaca tubwira bati numugore nk'abandi. Twatubico tubishura. Nayo kubwanyu twobishura gute? Ikindi kibazo kigira kabiri nikijanye mwatubwiye no kurekureranira. Keshi birashobora gushika ugasanga umuntu yakubabaje ku mutima, keshi na keshi binagukomerekeje. Nk'akarorero hari igihe umuntu akwiba canke akakwicira umuntu. Ubwa mbere arakwivye, aragiye agusiza utuntuye ku mutima, uramugira ikigongwe, aragarutse akwiciye umuntu, navyo nyene ugasanga biragutunye ku mutima. None kubwanyu ikigongwe cyo gitangwa uko gushavuza ariko ubana mu ikigongo zogenda gute? Tugire Kristo. Tugire Kristo. Jewe nitwa Nshimirimana Desire, nkabamba muri Paruwase Rushuri, Diocese nkuru ya Bujumbura. Jewe utubazo twanje nagira ndatwerekeze kuri iki kicivugo ngo uwizigiye umukama atambuka ataruha. Ejo mwana bitwigishije, ariko naciye nibazana, mbega ko umuntu ushobora gusanga yizigiye umukama kandi amukorera, mugabo ugasanga uwo muntu afise ibibazo byinshi canke agahura n'ingorane nyinshi, aho haba habaye iki? Ica kabiri ndacerekeza ku nyigisho yatanzwe ivuga ko ubuhigwe nyakuri. Ubwo buhigwe ni nyakuri mwatubwiye yuko mu kurondera ari gukurikiza amabwirizwa y'Imana. Mbe umuntu iyo ariko aragerageza gukurikiza amabwirizwa y'Imana bikatera biguma biza biranga, ubwo buhigwe ntashobora kubushikira. Ica gatatu
ndacerekeza ku kuntu mwatwigishije kugwaruka dushobora gutora inzira n'ingingo twigiriye dufatiye ku gatima mpanuzi n'agatima ngiro. Tugire Kristo. Mbe umuntu yogerageza agakoresha ku gatima mpanuzi ageze aho yoshobora gushikira ku gatima ngiro ntaheze ngo abishikire, hoho ntiyoba yagamburutse. Tugire Kristo. Nitwa Christophe Ndacayisaba, mvuka muri paruwase ya Kanyinya muri diocese ya Muyinga. Ikibazo canje nagikuye mu nyigisho twahawe, byose ndabirekuriwe ariko si byose bingirira akamaro. Nashaka kubaza ikibazo, muri paruwase turigishwa ko hajya abigeme canke abadamu bafise imishatsi atari natirere ku mutwe, imishatsi mpingurano, ko aba ari ukutiyakira. Co kimwe no kwambara amahereni ko baba bariko barakosora Imana bavuga bati Mana wandemye nabi, nategezwa kuba nambaye ivyuma ku matwi canke nategezwa kuba mfise ibiziriko ku mutwe. Mbega ivyo ababigira umukama ababona gute? Nitugire Kristo. Tugire Kristo. Nanje nditwa Mugisha Kristera, mvuka muri paruwasi ya Mupeza diocese nyene ya Rutana. Jewe hanini ya murantunga siko bibazo batwigishije, ariko n'ibibazo vyekereziya nzengana mu mutwe bigatuma nguma ntirigana mu kwemera. Kandi ndageza ndi umunyeshuri mvuge mu maja pfunya ntavyo nanditse mugabo byanditse mu mutwe wanje ho ndi umunyeshuri. Jewe ikibazo ca mbere nama niyumvira iyo patiri ariko arigisha ariko arasengesha mu misa nyene hajya kwikosekrasiyo hari gihavuga ngo uku kuninahaza kwacu we Mana yacu ntikugukirurutse na gatoyi, ariho nitwebwe bigarukanira ubuzima budahera. None Imana turiko turayininahaza twebwe iguma ari uko nyene nta nico bibwira. Ikibazo kigira kabiri, je ndakunze gusenga mwijoro nkako murabona ndi umugenzi wa moforo ngo byose ku bwa Mari Imana ninahaza ntoye agashapure ngo nsenge, akeshi na keshi maze nk'ivyibukiro bitatu nyene byishapure kanaka nkaca nsinzira. None ivyo nukwiyonkera umuvyeyi cyane ni shetani bigufashe. Ikibazo kigira gatatu ndakiroresha ku gisabisho tuvuga mu nkuka y'imisa nyene ngo ndirega ku Mana data rugira byose. Hariho tugera tukavuga ngo ncumura no mu kuyagiza ibyo nategerezwa niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana, ngo mu vyiyumviro mu mvugo mu ngiro. None mu vyiyumviro ego turacumura. None iyo niyumviriye ibintu bibi sindabirangure mu migambi yanje mba nacumuye cyane. Nimba mba nacumuye ubwo haraboneka umweranda yo batiyumvira. Nanje nitwa Muhimpundu Gloria, mva muri paruwase Jenda, nkaba mbajije ikibazo mbega ko batwigishije ko twomurikira agatima mpanuzi. Naciye ngira ikibazo nti none nokamurikira gute? Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri, ko bavuga amashemezo ya Bikira Mariya ngo Mariya ni ishusho yo mw'isengero, ni ishusho gute? Ikibazo kigira gatatu cari ikibazo hajya kw'ikosekrasiyo bavuga ati mbe umubiri n'amaraso, umukate n'umuvinyu byahindutse umubiri n'amaraso bya Kristo. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusaba, ni igihe kimeze gute? Tugire Kristo. Nanje nitwa Niyonkuru Joseline, va muri paruwasi ya Bugarama diocese Bujumbura. Ikibazo canje gishimikiye kuri tumurikiwe na mutima mweranda, tube abatumwa b'amahoro mu kurekuriranira no mu gusubiza hamwe. None kusanga bamwe tuva mu miryango yagiriwe nabi badashaka gusubiza hamwe, kandi bama basemerera ngo gusubiza hamwe no kurekuriranira. Iyo miryango umuntu yoyifasha iki ko yica amatwi ngo ntawo kwibagira ibyabaye? Ikibazo kigira kabiri, nka twebwe ugwaruka
ko tuba mu miryango tuyibamwo twobafasha gute kurekureranira no gusubiza hamwe. Ikibazo cya gatatu gishimikiye ku ijambo ry'Imana. Iyo umusomyi yagejeje gusoma aravuga ati iryo ni ijambo ry'Imana, uwundi ati iri ni ijambo ry'Imana, uwundi ati iryo ni ijambo ry'umukama, tofata iki? Tugire Kristu. Nanje nitwa Ndayikeje Janete, Paruwase Mayuyu, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ikibazo canje ndacerekeza ku wadushikirije inyigisho ya mbere, aho yavuze ati ugusenga ibigirwamana ntidushobora kuronka ubuhigwe. Ikibazo canje rero nashaka munsigurire neza ivyerekeye ugusenga ibigirwamana ari byo bigereranyo. Mbega ibigirwamana biri mu kuzimu gusa? Ngaha hejuru ku isi nta bigirwamana biriho? Mbega nimba biriho n'ivyahe kugira ngo tubimenye neza? Murakoze. Tugire Kristo. Sinagiwanje ni tuyisenge Trezor, Paruwase Muvyeyi Kigongwa mu Kanyosha, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Kibazo ca mbere kivuga giti: mbe ko isi tugeze mwubu ari ya rezo sosio, tukaba tubona ariyo iriko irakoreshwa cyane n'inyigisho baduhaye ku munsi w'ejo, bakaba baratumenyesheje yuko byinshi tubona mu matelefone yacu ari bihenda amaso. Mbe ko byinshi mwatumenyesheje yuko ari bibi, nibiki ekleziya yoba iriko iratanga kuri rezo sosio kugira ngo abantu by'ukuri babone inzira nziza? Kuko turavye nk'ibinyamakuru ekleziya ikoresha kuri rezo sosio nka Vatican News, nta nyigisho ziranga ukwaruka tukunda kubona ko kenshi. Kibazo ca kabiri ni ukijanye n'inyambaro. Batubwiye yuko hariho inyambaro zibereye ku mukristu n'izitabereye. Mu gisagara ca Bujumbura ahenshi aho usanga nk'abigeme usanga bambaye bavyisinze ko bavyitwa ibideri ku maguru canke ku maboko. Mbe ko kera wasanga umukenyezi canke umugore avyambara kugira ngo ashaze, abubu bobo baba vyambara kugira bashaze, ko ahenshi haciye uvyambaye baca bakwita ngo uri umumaraya. Kibazo ca gatatu ni kukijanye n'umusaraba. Turazi ko umusaraba wabambye ko umukama Yesu, kandi baratushoboye kutwereka ukungene yawusanje ko amaboko. Mbe ko hariho umwe mu batumwa biwe yarahiye ararengwa igihe yaraje guciga urubanza yuko atobambwa nk'uko umukama yabambwe kuri uwo musaraba, asaba yuko bomubamba acuritse. Mbe mwoduha imaje yuko ngene bamuhambye kuri uwo musaraba? Kristo. Izina nitwa Ndayiragije Salvatori, mva muri Paruwase Kayove, Diyoseze Rutana. Ikibazo ndacerekeza kuri Musenyeri Nyenicubahiro wa Diyoseze ya Bururi. Yatwigishije kugira ubuzima nyakuri, ubuhigwe ni kubaha amabwirizwa y'Imana. None mu buzima bwacu bwa misi yose tubamwo turabona ko hari ivyo dukora bitandukanye, mbere bigatuma bimwe bimwe bikorwa ku misi y'Imana, nayo dusabwa kubahiriza umunsi w'Imana. Aho ndavuga nk'ubuzi bw'ubufundi, gukora imiduga, amamoto, amakinga, kugasira, kudandaza, gushona impuzu n'ibindi. Ivyo turabona ko bikorwa kenshi ku misi y'Imana, eka imisi yose. Tukamenya ko hari ivyo umuntu akora guhera kuwa mbere gushika kwa gatandatu, kuwa Mungu bikoze uba ucumuye. Nk'abasaseredoti canke abasenyeri baja ku butumwa ku misi ya Mungu, imodoka canke imoto imupfanye akayikoresha, ntiyoba acumuje wa mufundi
namba gukora akazi k'ubufundi ku munsi w'Imana hoba ari igicumuro. Nk'abungere bacu mwoducira ku mayange ubuzi bwa misi yose umuntu yokora kuwa Mungu kuw'Imana atoba acumuye, nubwo umuntu yokora ku munsi wa Mungu akaba acumuye. Urakoze. Jewe nitwa Rukundo rw'Imana Laurence, paruwase ya Muramba, diocese ya Muyinga. Akabazo kanje ka mbere ndakerekeza ku waduhaye inyigisho ya mbere yo ku nzira y'ukuri n'ubumwe n'imihezagiro mu kugendera amabwirizwa. Akabazo kanje mpora ndakibaza ku gisomwa kiraha, nk'ubu twaraje kwiga twarigishijwe byinshi. Nk'ubu rero nk'umuciye mbwira Yesu ati Mukama waranyigishije rero nzogukurikira iyo uzoja hose. Maze Umukama nawe agaca ambwira ati imbwebwe ziri naho ziba, inyoni zo mu kirere ziba mu cari, tariko umwana w'umuntu ntafise ahisha umutwe. Mbega mw'uwo mwanya Yesu yoba ashatse kumbwira iki? Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku musaraba, igihe yarabambamwe n'ibisuma bibiri. Nashaka kumenya izina ry'urya wundi uretse Baraba. Murakoze. Akazina kanje ni Dominiko niyo nkuru, mvuka muri diocese ya Muyinga, paruwase wa Samwata Gicumuro ya Gasogwe. Munyigisho mwaduhaye mwaduhanuye kudahendwa. Uzova n'ikintu nujya afise ico yemera afise muri we kirazira. Turashima ingene abungere beza mukatwerekera kibereye gukora nk'abana b'Imana mu kuguma mu bumwe n'Ekleziya, ariko se kibi ica mu nzira nyinshi mu kuduhuvya. Nitanze kwa karorero muri diocese ya Bururi ngiye gusenga, hari ku munsi mukuru wa Noel. Hanyuma uwo twabana acirambwira ati burya rero mwebwe barabahenda, ati muri mwisengero patiri avuga ngo Noel nziza, namwe mwituti twese mugaca mukoma n'amashi. Ati Noel tigicagagure wumve ngo ni Noel, ngo nta mana iriho. Bica rero bintera amakenga, candagira ikibazo. Iyo nsiguro yabaye mwumfasha gute? Yoba ariyo canke yarambeshe? Kibazo kigira kabiri, mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohani baratubwira amajambo Yesu yabwiye umwigishwa wiwe yakunda, nguyo nyoko wawe, nguyo umwana wawe. Kuva ubwo wa mwigishwa acajana Mariya iwe. None uwo mwigishwa amaze gutwara Mariya iwe, Yozefu wewe yavyakiriye gute? Mariya yoba yaremeye guheba umukunzi wiwe? Tugire Kristo. Tugire Kristo. Amazina nitwa Martin Baranyikwa, mva muri diocese nkuru ya Bujumbura, paruwase yitiriwe umweranda Mama Teresa Kalikuta mu Ruziba. Akabazo kanje ka mbere nashaka ndipfuza kumenya na cyane cyane insiguro z'imyambaro abihebeye Imana bambara, kubera ko urashobora gusanga nk'akarorero murabona abepiskopi bacu bambaye imyambaro itandukanye kandi bose bafise ibanga rimwe. Akabazo kagira kabiri nashaka kumenya ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore kwandika ikete asaba kuja mu miryango y'abihebeye Imana, akaryandika akarenga rimwe batamwakira, ugaca usanga umuntu afise ibibazo bitandukanye kubera atakiriwe kandi yarazi yuko yipfuza kuja muri ayo mabanga. Tugire Kristo. Bungere bacu ibibazo murumva ko bitari bike, mugerageze mwishure urugwaruka mu mwanya muto dufise. Murakoze. Reka dutangure rero kubishura.
uwatanguye kubaza yabajije ikijanye n'iciza n'ikibi, hanyuma araheza aravuga ko ibyo bibi ni ibihe, ngira ngo ahandi twahata ko n'umwanya, cyangwa iciza ni ikihe. Imana yamirikira duhishurira icari cyo iciza, yamirikira duhishurira icari cyo ikibi. Iciza bwa mbere, iyo Mana yonyine niyo nziza, hanyuma igashaka ko iyo Mana turangura bya bindi yonyene iheze ikadutegeka, kiba kibaye iciza. Nk'ubu ugendeye ubutungane ni iciza, nk'ubu uremesheje amahoro ni iciza, ufashije mugenzawe ni iciza, n'ibindi mugombe muheze mubikurikiranye. Hanyuma bwa kabiri, ikibi naco niki? Nigihe uciye kuco Imana ishaka, nukuvuga nkaha wishe ni kibi, ni kibi. Nkaha ugiriye nabi mugenzawe ni kibi. Nkaha uca kwibwirizwa ry'Imana naco nyene ni kibi. Goma mufate ya mabwirizwa 10 uko musanzwe muyazi. Ico gihe nk'utubashe abavyeyi, ukica, ukiba n'ibindi, nukuvuga rero yuko ubu uri kurakora ikibi. Na Imana yaraduhaye muri ka gatima yaturemana ko gusobanura ikibi ni iciza. Amica kabiri, aho nyene mwaciye mubaza kwakira abadakwije imyaka. Erega eklezia irafise amategeko, none ifise amategeko. Ayo mategeko rero nukuvuga abafise ishingiro rihambaye, abafise ishingiro rihambaye yuko umuntu azokubaka yokubaka urugo neza, nuko akwije iyo myaka kenshi na kenshi. Kuri ico mbere ni leta itangura gutanga ayo mategeko, ni leta itangura gutangura ayo mategeko. Nk'umukobwa ni imyaka 18, ubu umuhungu ni imyaka 21, ni imyaka 21. None uje uriruka rero ufise 16, nkaje ndi patiri mukuru byarigeze kunshikira, umukobwa yari afise 16, ndamwara nti niwe nurakura ibikwiye, aca mbarira ngo warampimye, urabona ko ndakwiye kubaka. Yaciye agenda aracikira, kandi yacikiranye na musaza habo. Urumva harimwo kwaguhuba, ari naco gituma mutegerezwa kumviriza inyigisho ya eklezia n'intumbo ya eklezia n'igihugu muri uko kubaka. Eka by'ukuri muciye mucikirana, uzoba afise ikosa, si patiri azoba yakwangiye, na buhoro buhoro niwo uzoba ufise ikosa. Banza wemere ukure ushikane kuri iyo myaka isabwa n'amategeko. Nta patiri rero azoba afise ikosa, nta patiri, ni wewe ikosa rizoba riri kuri wewe ko wagiye guca ku mategeko. Ugira worindira imyaka 2 canke 3 wocupfa naco woba. Nuko mbere ni byiza kugenda kubaka ukuze. Hanyuma mwavuze n'intambamye, bonyene n'intambamye y'inkwano, mugira muti umuntu ataronse amahera abavyeyi barondera hama bagacikirana, nuko none ninde ari mu makosa? Ni twebwe twaciye ducikirana canke nabo bavyeyi base iyo nkwano? Jewe nibaza ubwa mbere kenshi na kenshi nuko abavyeyi
bategerezwa kuja inama n'ingingo nuko kandi umukobwa si uwo gucira aya canke ariya namwe mwaweza mukabyumvisha ababyeyi kuko ari igihe hasabwa iyo nkwano umuhungu atabishobora jewe nibaza ko mwobijana igihe cyose mu biganiro ariko ako gatima kugomba kwihuta ngo ucishe aho uko uvyiyumvira utaravye n'aba bavyeyi nta migisha n'imihezagiro ugira nta mahoro uzoronka nukwitonda rero hanyuma ibintu bikaja inama n'ingingo kumbura abo bavyeyi barateba bakumvikana sinovuga rero ngo uzo bari mwikosa ngaha ngo nuyu canke nuriya mugabo wewe uko kwihuta wihuta nuko ngo ntubatse nacishije hanje ico nta migisha n'imihezagiro bizana tugira amahoro ya Kristo umve ndababwire uyu nawe yabajije Ezekieli yavuze kujuragirika mu kwemera kenshi na kenshi abo bantu bava mu rutana mwabivuze bakaza kubigisha nyuma muyibaza ngo mbega abandi babigisha ibikwiye ico kibazo ngo bava mu rutana je ngo ndababwire mbega niyaba mufise ukwemera kwanyu ugenda kumviriza abandi kabuki murabyumvise niyaba ufise ukwemera kwawe ugenda kumviriza abandi kabuki nukuvuga yuko uri ntambira kaje kwa kwemera kwawe ndi kuba kurashinga imizi kwa kwemera kwawe ndi kuba kurashinga amazi fata keshi na keshi abo bazanye ibindi yambaye suko ava mu rutana suko avi Bujumbura canke hehe murazi ko ari ahantu bagwiriye ubudini ubu bwinshi cyane bwemera byinshi buzi kubomboranya nuko ndabasabye rero mube mureka kugenda kubumviriza ntibikenewe na buhoro buhoro nuko ava cyangwa ava hariya ntibikenewe wewe gumana ukwemera kwawe hanyuma ibyo ufitiyemo amakenga ugende ubibaze umusaseredoti wawe umumenyesha mana nuko naho niyo wiruka ukumva ibyaha ugahunga kereziya yawe mbungugwaha yakimajije amaguru bizoheza bikugore umunsi umwe narigeze kuvana muri Amerika i Washington n'umupasitori mukuru w'Ibujumbura turateba turamenyana turayaga turasaba n'ukuyaga kuko amasaha yari menshi cyane gose hanyuma ncandamubaza imbega pasito ni kuki muja muradutwara abakirisu muja muradutwara abakirisu mubura kugenda kurondera abapagani urazi ikintu yambariye ati umviriza bajye abakirisu bava mu gatolika bakazi wacu ahubwo muragomba mubagumye ntaco bamaze nuko haciye kabiri baca baja handi acambwira ngo ntaco bategereye mu kwemera kwabo tegera ukwemera kwanyu rero acambarira ati iyaba nkubise hasi wewe ngira niho vyokunda ndirema nurandonka nuko namwe nimukomere mu kwemera kwanyu uko bukeye uko bwije nuko hanyuma mwaciye ubaza na diocese nkuru n'umwungere mukuru nukuvuga ekleziya irafise ukugene iringanije ninga kujya n'ukugene intara ziringanije zishobora kuba zirimwo iki canke kiriya canke n'igihugu natwe rero turafise ukugene amadiocese aringanije impande ya diocese nkuru haba hari izindi diocese zishika 4 5 6 canke 7 canke 8 iyo rero iba yaratanguye keshi na keshi iba yaravyaye izo zindi nuko nayo itaba yarazivyaye papa arashobora kuyishinga ko ariyo diocese nkuru nuko izo zindi rero ziyegereye zigaheza zikaba diocese zikaba zifise umwepiskopi nkayi Burundi wacu dufise
idiyoseze nkuru zibiri dufise iya Gitega icikukira ahacakugirwa na Rutana na Muyinga na Ngozi na Ruyigi. I Bujumbura naho dufise diyoseze nkuru ya Bujumbura igaca ikukirwa na Bururi hamwe na Bubanza. Nuko aba rero baca bamwita umwungere mukuru, kuko mu Gifaransa ni archevêque, aba ari umwungere mukuru kuko abajejwe iyo diyoseze yitwa ko ari nkuru muri izo kwera byashinzwe na papa mu ndinganizo, bagaheza bakaja rimwe na rimwe barahura kugira ngo barabe intumbero y'ubutumwa muri ako karere bafise ububahuza. Nagira ndamwunganire nongera koko muri ekleziya hariho intara z'ekleziya. Hariho ekleziya ikwiye ku isi yose irongowe n'umusubirizi wa Petero Mweranda ari nawe atwungira ubumwe. Hakabaho rero n'intara z'ekleziya aho usanga zikoraniyemwo amadiyoseze agereranye, mugabo ari mu ntara y'igihugu usanga isangije imico n'imigenzo. Ahangaha iwacu i Burundi ni igihugu gito, biragoye nka hose usanga dufise imico imwe, ariko murabona nko muri Kongo hari igice cy'abavuga igiswahili, hakabaho igice cy'abavuga iringara, hakabaho igice cy'abavuga ikiruba, hakabaho n'igice cy'abavuga igikongo. Rero murumva ko n'imico kama hari haho itandukaniye. Ekleziya rero yaheze ikaraba ikagira iti aho hantu ni byiza yuko umusubirizi wa Petero Mweranda yunganirwa n'uheza akegeranya abandi bepiskopi kugira ngo tugume twunze ubumwe. Nico gituma cyashinga intara ya ekleziya irongowe n'umwepiskopi mukuru. Niko twahinduye mu Kirundi ijambo archevêque, kandi mu mategeko ya ekleziya harongerwa ko ari archevêque metropolitain, kuko nk'aba baserukira papa mu bihugu bitandukanye nabo nyene usanga ari aba archevêque, mugabo si aba archevêque metropolitain. Uyo rero umwepiskopi mukuru niwe ashinzwe kwegeranya abandi bepiskopi bari muri iyo ntara ya ekleziya ashinzwe. Iyo hagize uwitaba Imana mu bepiskopi bo muri iyo ntara, niwe wa mbere ategerejwe guseruka muri diyoseze yabuze kugira ngo ahagararire n'itorwa ryuba arasubiriye mu kibanza umwepiskopi, canke ubu ko bimeze ace amenyesha intumwa ya papa, nawe abimenyeshe vuba i Roma kugira ngo papa agene uba aramubereye mu kibanza muri iyo diyoseze. Birashobora no gushika yuko amadiyoseze apfa, nk'akarorero imbibe, niwe aheza akabanguranya. Ubudasa rero buri hagati y'umwepiskopi mukuru n'umwepiskopi asanzwe ashinzwe diyoseze n'ubwo tugire Kristo. Ikibazo gikurikira kandi c'inkoramutima cyavuzwe na Ernest Habonimana w'Imuyinga ni kimwe kijanye no gusubiza hamwe no kurekuriranira. Ati mbega umuntu yarakugiriye nabi akaguhishano canke ibindi bintazi by'ukuri umuntu aje ngaho agire nk'uko umenga nta cabaye, basangire ku nkoko
ivyo bintu vy'ukurekuriranira no gusubiza hamwe mwumva bishoboka. Yaciye abaza n'ikindi kibazo kijanye n'amatariki umuntu aca kigarukako. Iki kibazo kirakomeye kandi umuntu agirira ikigongwe canke imbabazi umuntu aguciye kakaguhonyora ivyo biroroshe, canke akugiriye akantu gatoyi biroroshe. Mugabo ari umuntu akugiriye nabi akagutesha akazoza kandi ntabigire rimwe, washaka akagusesereza yisubiriza, uwo muntu agusigamwo imvune nini. Kandi uworaba aha mu gihugu cacu ubwo yosanga abantu bashikiwe na vyene ivyo ari benshi. Mugabo Yezu yatubwiye ati nimurekuriranire. Mbe hari ibintu Yezu adusaba ataciyemwo wenyene, kuko guhemukirwa yarahemukirwa. Abantu bagomba kumwirenza birirwa baramugeza minsi yose. Igihe bamufatiye murazi ivyamushikiye, ijoro ryose bakamugumana bakubita bambika ibi. Urubanza murazi ukuntu rwagenze gushika aho bamumanika. Mugabo igihe yari ku musaraba muribuka iryo yavuze ati Mana barekurire ntibazi ico bakora. So umuntu yarondeye kwihora. Iki kibazo rero ni kibazo c'inkoramutima, mugabo umuntu yokwemera agahangara mu kwemera kwacu, kandi duhora tubibona yuko bishobora kugira ingaruka nziza. Muri bariya bakristu bahora batwereka bo muri diocese ya Ruyigi akarorero ntanze, bariko baremanga aho basengera bafise abariko barabafasha kubahuza, umuntu akemanga akavuga ibi ukuntu yabikoze, ukuntu yishe naka, ukuntu yabujije kazoza abana biwe, ukuntu yivye ibi nibi vyari muri uwo muryango. Mugabo akagira ati ndasavye ikigongwe. Bamwe yagirira nabi, umutima uri munda bakemera bakavuga bati turamugiriye ikigongwe. Ivyo bintu mumva atari ibintu bihambaye ga yemwe, mumva atari ibintu birimwo kazoza, birimwo ubuzima. Nico gituma ikibazo cyo kumenya gusaba ikigongwe no kumenya kugitanga ari ibibazo dutegerezwa kubandanya tuganira, twicarira, twitegurira. Kandi muramaze kubona yuko no mu misa dusaba ikigongwe kenshi, kuva misa gitangura gushikira indi hera tuguma dusaba ikigongwe. Na twebwe iki kibazo yabajije ni kibazo kidusigamwe imvune. Muhuye n'umuntu ukibuka ivyo yagize canke ivyo wiyumvira yagize, ukabona umenga ntimwohuza n'amaso, ntimwohura no ku nzira imwe. Mugabo ubu Kristu niyo nzira Yezu Kristu yaduciriye, dutegerezwa ko bimenyera. Mugabo gisa n'ikibazo uwitwa Justin yari yabajije, supfa kugenda umuntu yasamye ngo abe icasame cyo ngaho nkuko umenga ntazi ubuzima ukundo bugoye. Muribuka ya mpanuro Yezu yaha abigishwa biwe bariko baramwiganira ukuntu vyagenze canke ivyo babona, akababwira ati mu Kirundi simenya ko ariko bivugitse, ati mugira kenge nka kinzoka, mugabo mugire ubwitonzi nk'ubw'akanuma. Nukuvuga ico kintu murasubiremwe mu kizirikane. Umuntu arashobora kubaza ibintu ukuntu bimeze, mugabo ntabe umuntu ariko arondera kwihora, ariko arondera kwagiriza, ariko arondera gucinyiza, gukengera, akifata ruto, mugabo akarondera ko imigenderanire yosubira kwiyubaka. Si ukuvuga yuko bica bikunda buno nyene, arashobora guhera imyaka 2, 3, 4, 5, mugabo akamenya yuko uko bitaraba ariko aba ariko ariremereza ku mutima nayo marushwa yamushikiye. Mugabo umunsi muraze murumviriza abo vyashikiye,
mu gihe bishitse ukumva yuko uronse inguvu zo gutanga ikigongwe ku mutima nawe urumva uremurutswe. Ni ukuvuga yuko gutanga ikigongwe ntibifasha uwagiriye nabi gusa, uwagize nabi gusa, birafasha n'uwagiriwe nabi akumva aremurutse ku mutima ati jewe aho Imana igeza nta kabi kakiri mu mutima wanje, nta mutima wo kwihora mfise, ibyo yagize ndabizi, si ukuvuga ko navyibagiye, mugabo ndamugiriye ikigongwe, akumva aratekanye ku mutima ati bisigaye naho Imana. Kandi turazi yuko bitama vyoroshe, kuko na Yezu igihe yari amerewe nabi bariko baramwica yagira ati ibi bintu biragoye, ariko ntibibe nk'uko jewe ndabishaka, bibe nk'uko wewe ubishaka. Tubandanye rero dusaba ubukomezi cyane cyane muri iki gihe, iki gihugu cacu cyatanguye inzira yo gusubiza hamwe no kurekuriranira, kugira ngo abakristu babandanye babigiramwo uruhara rubereye, bifata umwanya vyofata, mugabo tumenye ko ariyo nzira ishika, ariyo nzira itanga amahoro. Hanyuma hariho ikibazo yaciye akurikiza bimwe ca 62 72 ya nimero ya telefone 88 93. Mwese ngira murazi ivyo ari byo. Mu 62 mugabo nuko yavuze 62, iyo ibintu bibi bigoye byabaye cyane cyane mu 61, hamwe turiko turarondera abantu bariko bararondera ivyo kwikukira, hagatangura na za yamirwi yagabura abahutu n'abatutsi, bimwe vya Casablanca na Moronvia muhora mwumva mu maradiyo, hariya harapfuye abantu bazira ubusa batazi nico bariko barazira. Ivyo mu 72 vyovyo ngira mwaravyumvise, hamwe hariho abavuga yuko hariho induru n'abapfuye b'abatutsi muri ibi bice vya Rumonge umanuka, maze ivyakurikiye intwaro yari ihari igaca ngo habaye n'intonde z'abantu zanditse bakwira mu gihugu cose, bakarigita abahutu bize canke bari bafite utwo batunze, arivyo vyibi CVR, Commission Vérité Réconciliation, iriko iragerageza gukurikirana. Murumva rero ni itariki yibutsa amarushwa ahambaye yashikiye Burundi. Mu 88 naho murazi ko ari Ntega Marangara, abo Ngozi murabizi, Muyinga murabizi, mugabo n'abandi tuva mu zindi ntara turabizi yuko kiriya gihe abantu bapfuye, ari naho haciye hatangura ko twagize Imana ntibice bikwiri igihugu cose, haciye hatangura ibi biganiro vyo gusubiza hamwe no kurekuriranira na demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi kundu yomera, igihugu kikasubira kumera nk'ikivyuka buhoro kikanaguka. Mu 93 naho murabizi amatora aheze ya ba Melchior Ndadaye nabo bari kumwe, ukuntu hari abaciye bicwa, haba muri abo bari baje gutorwa canke abandi mu gihugu hagati bumvise ko umukuru w'igihugu yapfuye. Nivuga n'amatariki aya yose bavuze atwibutsa ibintu bikomakomeye vyabaye vy'ubwicanyi muri iki gihugu, hagapfa abantu benshi bazira ubusa, bazira ivyumviro vyabo, bazira ukuntu Imana yabaremye ari abahutu canke abatutsi. Ugasanga rero n'ubu biguma biza biragaruka, kandi muraraba si muri izi telefone gusa, muraza muraraba no ku mabuye amwe ari mu gihugu, ajya usanga barashize ahantu hariho amatariki naho nyene hamwe basizeho bagira ngo turibuka, twarabonye, twarabwiwe, ivyo murabizi. Nukuvuga rero yuko iki kintu c'ukwibuka, c'ukugumya ivyabaye mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, tukaguma tubizi, tuvyibuka, tubigenderako, harimo ikibazo kinini gituma abantu badaheza ngo basubize hamwe neza bubake igihugu kimwe. Bikazosaba yuko nka twebwe abakristu tubandanya tubikorera ko kugira ngo turabe ukundu naho umuntu yovyibuka ivyo
bidatuma bica bivyura ibikomere umuntu aca asubira mu nzira zo kwihora, mu nzira zo kumara abantu. Iki kibazo rero ni kibazo eklezia kiwe kwicarira, mugabo na mwebwe nk'ugwaruka rukristu mwofasha kugira ngo twibuka kahise, tukibuke katatuvyurira indyane, katatuvyurira ukwihora n'ubwicanyi, ahubwo katwibutsa yuko ibibi vyabaye twobikingira umuntu wari we wese muri iki gihugu, ntibize vyigere bisubira gushika muri iki gihugu, bitubera icigwa aho kutubera inkabuzo yo gusubira mu nduru. Nuko murakoze. Nagomba nongere ko akantu gatoyi gusa kugira ngo shimbani ikintu nahejeje kuvuga, nuko abashakashatsi berekana neza atari bake yuko igihe wase kurekurira uwundi, nk'ubu mukaza muhura hariya ugaca ufata nk'iyindi nzira ugira uhure na wa wundi yakugirira nabi, utarekuye hari ibyo wonona mubiri wawe. Nico cyo nyene nagomba kuvuga. Si abashakashatsi si umwe, si babiri, si batatu, ni benshi berekana mbere ko hari n'igihe ari wewe nyene uhavumererwa nabi gusumba. Ego nishure Elize kuvyerekeye ibimudidaniye mu gihe cy'igisabisho c'icese c'eklezia, cyane cyane inkuka y'imisa, aho usanga hamwe bagira ibidasa n'ivy'ahandi mu bihe bimwe bimwe. Yavuze ugukoma amashi mu gusanganira inkuru nziza, aranavuga no kuvuza ingoma kuri dawe wa twese. Muri make nobabwira nti ubwo budasa aha na hariya burahari, mugabo twizeye ko mu minsi iri imbere bizoshoboka yuko twese twigishanya tugasiguriranira kugira ngo twumve ko inkuka y'imisa ari igisabisho c'icese c'eklezia, aho dutegerejwe gukora ivyo eklezia ikora kandi isaba, ibindi tukabigira mu bisabisho bisanzwe. Mugabo igisabisho c'icese c'eklezia gitegerezwa guherezwa mu buryo bumwe hose. Rero mu minsi iri imbere tuzoronka igitabo kijya twita miseri gishasha, twahinduye mu Kirundi dufatiye kuco twashikirijwe n'ikirimba c'umuvyeyi wacu Papa, batubwira bati iki nico cifatiro. Rero turacarindiriye yuko ababijejwe ku kirimba c'umuvyeyi Papa baturungikira ico gitabo twebwe twamaze guhindura mu Kirundi. Imbere rero yo kugishikiriza mu madiyoseze atandukanye, kugishikiriza abasaserdoti, tuzobanza kugira isekeza ry'inyigisho kugira ngo twese tumenye ivyo turekuriwe gukora n'ivyo tutarekuriwe, kugira ngo twubahirize ico eklezia yipfuza. Ikindi kibazo ni cha Benedetta, agira ati abihebeye Imana ko batubaka izabo, kandi Imana yaremye umugabo n'umugore, mu kurema umugore igakura igufa mu mugabo, nuko kugira ngo ireme umugore. None abihebeye Imana ni gute bobo iryo gufa ntaryo bakuwemwo? Nagira nishure mvuga nti uretse n'ivyo vyo gukugwa mu igufa, kumbere bifatiye ku kuntu turemwe,
giye guharura ushobora gusanga hariho amagufa umuntu w'umugabo afise umuntu w'umupfasoni adafise ni ukumenya ko igihambaye ari uko twaremanywe k'agashusho k'Imana kaduha uburenganzira bwo guhitamwo ikiberanye n'icyo Imana ishaka. Rero iyo umuntu ahisemwo kwihebera Imana muri Eklezia Gatolika akaba azi yuko iryo teka n'ibanga rijyana no kutuba kugwiwe, abihitamwo abizi kugira ngo Imana inenahazo. Ntimutangure rero kwibaza ngo tubanza kuyikorakora ngo twumve ko dufise amagufa akwiye canke ko hariho rimwe ritarimwo. Igihambaye ni bwa bwami bw'Imana tugira tuti icyompa mu kwitanga kwanje ku rugero nshoboye gushikako, ubwo bwami bw'Imana bugatera imbere bugashinga imizi aho mperereye no ku isi yose. Hanyuma hariho Gade yabajije agira ati mbega ntaho ukubesha kuba gukenewe mu buzima. Umuntu acumura mu mutima n'imbere yuko aserura ikibi yiyumviriye kandi yafatiye ingingo, yamaze kukiyumvira akagifatamwo ingingo, nubwo mu nyuma byonanirana ko akirangura, yamaze gucumura. None rero iyo ufashe ingingo yo gukiza ubuzima bw'umuntu, ntuba ufashe ingingo yo kubesha. Ikiri imbere ni ugukiza ubuzima bw'uwo muntu aguhungiyeko. Icyo cyiza rero gica gikiza, niko nobivuga, kigahanagura na kwa kubesha. Mugabo ufashe ingingo yo kubesha kugira ngo nakapfungwe umwihore, aho urabeshe, wacumuye. Rero ubudasa naho buri ni bya bindi twavuga ko igicumuro gitandukanye n'icyaha, kuko icyo useruye hanze kirashobora kuba icyaha atari igicumuro. Ubwo igicumuro wamaze kukiyumvira mu mutima ugapfundika ingingo, murumanye. Hanyuma tugire Kristo. Numva noca ndamwunganira kuri iyo nyisha abahaye kandi yayishikanye. Muhora mwumva mu mutima nk'uko babwira yuko umutima ashobora kuba ingwano muri wewe, intambara, ukamenga ufise imitima ibiri iri kiragwanira muri wewe, umukavuga uti gira iki, uwundi uti kireke. Muri iyo vy'ingwano rero bira mu mutima, uwo mutima tuvuga bawita conscience. Hari icyo bita conscience perplexe. Conscience perplexe nigihe muri iyo ngwano iri mu mutima wawe ubona uri imbere y'ibintu ku buryo ubona uti nta buryo nshobora guhunga igicumuro. Ni ukuvuga ukabona uti iki ndakigize nzaba ncumuye, ntakigize nzaba ncumuye. Woca byifatamwo gute?
nibaca bavuga bati la loi du moindre mal, gutora muri ivyo bibiri, gutora ikiremurutse gusumba ibindi. Naha rero yabahaye n'akarorero, hariho umusaseredoti yari umwigisha yitwa Bernard Hering, mwigisha w'umudage, yatanga uturorero afatira ku byo yiboneye mu gihe hariya mu Budage hariko haba uruhamo rw'abayahudi. Agatanga akarorero ati hari umupfasoni n'umudagikazi muri urwo ruhamo yari yarigije utwana tw'utuyahudi. Hanyuma abapolisi abo bita ba SS, polisi cyo kwa Hitler bacita Gestapo, SS, baraza batangura kumubaza bati ubwo nta bantu banyegeje, nta bayahudi banyegeje. Ararahira arengwa ati jewe nta numwe nanyegeje. None nka yaracumuye? Ntiyacumuye, kuko iyo avuga ati ndabafise abo bana muri bice ngene byari guca bigenda, yarabeshe ariko ntiyacumuye. Mugabo umurumva yatoye ikiruta ibindi. None rero mu gihe umuntu ariko arashishoza muri mwene izo ngono, umuntu yabaza Imana akabaza umutima gutyo iyo Imana ikaba rero imuha umuco. Tugire Kristo. Iki kibazo cha Arcade avuga ko muremerwa nabo mu yandi madini nako mu yandi mashengero rukristo, agira ati batwagiriza gusenga Bikira Mariya kandi ari umugore nk'abandi. Biroroshe gose kuko hariho itandukaniro hagati y'ugusenga no guha icyubahiro. Abo bababwira uko murababaza ko iyo muhuye mukabaramutsa mwakuye nk'inkofero nk'akarorero ko muba mubasenze, muba mubahaye icyubahiro. Hanyuma Bikira Mariya si umugore nk'abandi, murabamirira kure. Baratanze akarorero k'umupasitori yari afise umunsi mukuru, hanyuma aratumira, hanyuma rero mube yatumiye habamwo patiri mukuru. Patiri mukuru aje kubera ko hari umunsi mukuru w'umuryango, araramutsa abari ngaho, araramutsa n'uyo mupasitori, mugabo arasimba mama w'uyo mupasitori, ntiyamuramutsa. Umupasitori arashavura, ngowe ngukaza kuramutsa abandi bose ukibagira mama. Tinahora mbona ariko mugirira Bikira Mariya, nagira ngo nivyo vyokunezera. None rero Bikira Mariya si umugore nk'abandi, ni umuvyeyi w'umukiza wacu Yezu Kristu, kandi twahawe n'Imana kugira ngo isubize itoto iremwa ry'abantu. Hanyuma vy'ukurekurira kangahe, ivyo vyo biratomoye. Umukama Yezu yaradukuriye inkoni ku gishitsi, hamwe yishura Petero mweranda ati sindakubwiye agashikindwi inshuro 70, nako sindakubwiye agashikindwi, ndakubwiye agashikindwi inshuro 70. Uburyo bwo kuvuga ko dutegerejwe kubandanya kurekurira abatugiriye nabi. Hanyuma rega isoko ryo kurekurira abandi ni Imana yonyene, ni Imana yonyene. Muharura imyaka mumaze, niba muhimbaza isakaramentu ry'ikigongo, muheze murabe na jewe aho ni ngaha imyaka ngezemwo, mbega Imana iturekurira kangahe? Yashinze igitigiri ikihe cyo kuturekurira?
nimube beranda nk'uko so wanyu wo mu ijuru ari mweranda. Hanyuma iki kibazo cya Desire, uwizigiye Imana heza akagorwa, nuko ukwizigira Imana ntibidukingira umusaraba, ahubwo bidushushanya n'Imana, bikadushushanya na Yezu Kristo umwana wayo w'ikinege yayizigiye gushika no ku munota wa nyuma. Ahubwo ukwizigira Imana kubonekera nyene mu magorwa, mu magume, mu gihe duhanganye nayo, mu gihe duhanganye nayo. Mugabe ibyo ntibiheza ngo bigutume ugorwa, kuko kumwe umwepiskopi wa diyoseze ya Bururi yabasigurira, ubushize hamwe n'Imana ukagira amahoro muri wewe. Kubw'umubiri urababara, mugabo mu mutima uba ufise amahoro, uba uhiriwe. Ego hariho ikibazo cya Christophe cerekeye ibyo abapfasoni bamwe bambara, nuko hanyuma mukabaza uko Imana ibibona. Imana yaratuyagiye ihereza ko mu mwana wa Yezu Kristo, nawe aranatubwira icese ko ataje gukura ibyanditswe byeranda, mugabo yaje kubirangura no kubinogereza. None ngaruka hahandi nababwira, wewe wamwigemewe wa mupfasoni, mu gihe wambara mu mutimi wawe ubutumbereye iki? Hariho ibyese bimwe muhora mutwereka, aho nibuka nigeze kubona icyese kimwe, aho umwigeme usanga ari imbere ya miruwari ariko arirabaraba ngo uno munsi nkomeshe, maze wa muhungu wa naka uno munsi ndabe ingene abyifatamo. Murumva aho icyiyumviro kiwe kiba gishingiye? Aba yabigize kugira ngo atirimutse uwundi. Iyo ntumbero siyo. Uretse rero nuko dukwiye gukenguruka uko Imana yaturemye, mugabo ko habaho ugushaza mu buryo butandukanye, nukubanza kwibaza, mbega abo tubana babyakira bate? Ejo nasozereye, rero sinari nsozereye, narashimitse ku cyumviro cy'uko ubu buzima dufise turi ngaha kubw'ineza y'abandi. Ubwa mbere abandi batugiriye neza kugira ngo tubeho, mugabo dutegerejwe kwiyumvira ineza isumba ibindi y'abandi bagenzi wacu. Rero uzi yuko inyambaro yawe hari abitirimutsa, yireke, nturondere kwiryohera wewe, iyumvira ineza y'umutima w'abo bandi. Hanyuma hariho ikibazo cyerekeye cya Justin, cyerekeye kamere y'umubiri yizizigwa ikarengerwa. None nagira mpijambo umwepiskopi wa diyoseze ya Bubanza yadufashije kuzirikana iyo ngingo. Ikibazo cyo kugenzwa na kamere y'umubiri ni kirekire, ntawo kivuga cyose, ariko we numvise neza aho yagombye gushingira, yaravye
mu bo baba basangiye umuhari, abo basangiye ubutumwa, mu gihe bigaragaye yuko hari uwo byagoye, bikaba ibintu byeruye yuko kamere y'umubiri imuganza, ati none twoca tumuhagarika mu butumwa byogenda gute? Igihambaye kumuhagarika mu butumwa, igihambaye ni ukumufasha gutahura ibyo ariko arakora bitirimutsa abandi bikabacumuza. Ndafise akarorero ko muri korale yacu aho hepfo kuba mu badominike i Bujumbura. Hariho umukobwa yararamukiriwe gusoma aha mu misa, hanyuma abo baririmbana baramuraba bati wewe wambaye gutyo uraja kubahuka uje imbere y'abantu? Ati uno munsi twebwe dusangiye korale turakwangiye ndugenda ugiye gusoma namba. Haca hasoma uwundi, baca barafashanya barahanurana baragirana n'akanama kugira ngo bumvikane uzobaserukira abandi aje imbere y'abantu w'igihugu c'Imana ukundi yifata. Nukuvuga hariho ikintu cyo kuba abanyezamu ba bene wacu kugira dufashanye tuze turahanurana ntihagire ibintu bitwononekarana tubona. Hari abananiranye, Yesu yaratweretse ukuntu tubigenza. Ubonye umuntu byanse umubiri ukamuganza ukamushikira ukamuhanura ukabona ntagukundiye, Yesu yaciye agira ati genda urondera uwundi umwe babiri mumuhanure, muri babiri batatu murabe ko hari kivamwo. Niyo yabangira muheze mumushikiriza ishengero kuko azoba yananiranye. Nukuvuga rero iki kintu cyo gufashanya ni ikintu gihambaye gose. Bishitse kandi birashobora gushika, vyama vyashitse yuko umuntu wese aronka ibintu bimuhenda bikamutuma umubiri uje imbere, yuko twohanurana tugahanurana twengengana mu ntango, mugabo twerekana ukuri tutakudeha, tugashinga ingingo mugabo ziciye mu buryo umuntu yumva ko ari karafashwa mu ntambwe zishobora kuba zikurikirana gushika twese twumve ko turi kumwe, n'uwo ariko arayoba abone yuko ariko aragaruka mu nzira nziza, nuko tugire Kristo. Hari hakurikira ikibazo ca Kristela, umwe yavuga si mw'ikonsekrasiyo kivugwa ni mu gihe c'iprefasi kwa ruririmbo ruza imbere ya mutagatifu mutagatifu mweranda turirimba, abaza ati mbe ko hariho imwe ivuga ngo amashemezo yacu ntagukuririza no mu kantu na gatoyi, none by'ukuri Imana hajya turirimba ntiyumva yuko ari igihindutse, nayo nyene ikumva kwihimbawe, niko yabajije. Imana ni Imana, ariko nuko yavuze igice ca mbere c'ico gisabisha atavuze bikurikira, kuko yaciye avuga muco iyo prefasi ikivuga iti ahubwo ni twebwe yegereza ubuninahazwa bwawe. Nibaza rero yuko dukwiye gutahura neza yuko Imana ni Imana, ntituriko turagira nko mu isoko mu kaguriro hamwe ku rudandazwa ugira uti je ndaguhaye iki wewe umpikiye.
ndaguhaye amafaranga 8,000 wewe ucumbikiye. Uko siko Imana ikora, siko dukorana mu migenderanire yacu y'Imana. Ahubwo tubigize nitwebwe twohomba tworonka bike gose. Nukuvuga yuko ivyo tugira nika kurya umuvyeyi bambe umwana yigina umuvyeyi agahimbarwa, mugabo sikuvuga yuko hari ikintu bica bihindura mu mana ngwi dukunde canke twanke. Ni twebwe tuba turiko turategekanya umutima wacu neza kugira ngo tuba abantu bazi gukenguruka, bazi gushima ivyiza vy'Imana, ariko tuzi yuko Imana ivyo ari vyo vyose iguma ari umuvyeyi, tuyishimira tutayishimira yo ituguma itubera umuvyeyi. Ico kintu rero nuko kimeze muri kiya gisabisho. Hariho ico yaciye yongera ko Kristera wo mu Rutana ati mbe ko je mvugisha pure ngasanga nasinziriye ntarayiheza, ni bibi canke ngo niko naracumuye mu mvugo, mu ngiro no mu vyiyumviro. None ubwo hariho umuntu adacumura mu vyiyumviro. Ibi bibazo ngira ngo aba bepiskopi barafise ico babivuga ko nabo. Jewe nibaza ko ngaho tutokwirwa turahogora, nta muntu numwe yaremwe n'Imana n'aho ari umukristo guste bavuga ko naberanda bacumura ndwi ku munsi. None rero twese burya turacumura gusa, ibicumuro si bimwe, urabyumva biratandukanye. Hari aho ucumura mu mvugo, ntimurabona abapatiri bashavura erega baba bacumuye, urabyumvise aho n'abandi na papa aracumura araja kwirega. Papa ashobora kwirega ku musaseredoti canke ku mwepiskopi, ego kuko kandi Musenyeri karanyibutsa yuko mbere afise umuvyeyi w'umutima aje aramufasha, urabyumva. None uwari we wese rero n'umucumuzi arasaba imbabazi, ahubwo utanguye kwigira kutari umucumuzi niho haba hari ikibazo nyamukuru, kuko ija kuzimuruka irabira. Amanje ngira ko na Gloria kumurikira gute agatima manuzi, kagatima manuzi ako bakamurikira mu gusenga, bakamurikira muri ibi bene ibi bihe ya marotrete mugendamwe iminsi 9-10, nuko iminsi 9 bamwe bagira ukwezi kose, ajya manuze yose kijya gihe cy'ubushikiro haba imyiherero kurya no kumurikira kagatima mbanuzi. Igihe usoma ijambo ry'Imana ukazirikana uri kuramurikira agatima mbanuzi, ibisabisho byose ukora hajya n'ibigusiguko uri mu ngoro y'Imana uri kuramurikira kagatima mbanuzi. Ni naco gituma burya imbere y'ukuryama ari uguheza ugafata akanya ukaraba ibyiza wakoze, ukaraba n'ibibi wakoze, kugira uti kisinzo gisubira uri kuramurikira kagatima mbanuzi. Naho upfuye kuryama ngasuguru cimbene canke iki, nuko aho nweza ngo murikire kagatima mbanuzi ijambo ry'Imana, ugusenga, imyiherero itandukanye, imihari n'ibiki bya byose bibananya bitumurikira muri kagatima mbanuzi. Mu mubiri n'amaraso by'umukama nigihe cyo gutangarira niko mwabajije nacende cishura uko nyene nigihe cyo gutangarira nyene ico ciza aho Yesu Kristo aza mu bisho by'umukate n'ubumundu bwiwe n'ubumanda bwiwe n'umutima n'umubiri, nuko bitangarira kandi mu bisanzwe mu gacerere n'icubahiro cinshi. Mbandanya na Joseline nawe yavuze ibyo gusubiza hamwe, nyacubahiro umwungere yabigarutse ko cyane gose,
mugabo abo bantu nabo imiryango cyangwa abantu base gusubiza hamwe twoheza tukabunganira gute? Hajya ni byiza muri bene izi nama mugira n'izindi mukishikiza muri uko kubahanura, mukishimikiza ijambo ry'Imana, kuko ni cyambere gihambaye. Uvuga iki ijambo ry'Imana rivuga ibiki? Rivuga ibi: rekurira mwene wanyu, rekurira abakugiriye nabi. Cyangwa isabisho cya dawe wa twese tuvuga ngo turekurire bene wacu nkuko natwe uturekurira ibicumuro byacu. None burya turakigira bivuye ku mutima. Mbega Imana yoduhanira nk'ubu yovuga iti umuntu amaze gukora ikibi canke yacumuye arambarare ngaha muri iyi tribune aha muri horambarara bangahe twoherana kurayiye. Nukuvuga rero koresha ijo jambo ry'Imana n'umuco w'ijambo ry'Imana kugira ngo uheze ufatiye kuri uwo muco n'inyigisho za ekleziya, uhanure ugaruke no kuri cya kinini nakubwira cy'abashakashatsi, yaba umuryango cyangwa umuntu, yuko biheza bikagorana ukamererwa nabi mu gihe utarekuye. Je mbananye na Janete yavuze ati gusenga ibigirwamana arabaza ni ibyahe ibyo ni ibihe? Gusenga ibigirwamana cyangwa ibigereranyo ni ibyahe? Niba mwanyumvirije kare, ego mu bwuzure bwa mbere hariho ibigirwamana basenga bacuze, nuko bacuze ibishuri, ibipfizi cyangwa izuba cyangwa iki, byari bigirwa mana. Ariko igihe cyose mu buzima bwawe ufashe ikintu icyo ari cyo cyose ukagiha igihambaye umwanya, ukagiha umwanya uhambaye gusumba ya mana, icyo kintu bari kigirwa mana. Nakuru bari nk'umukobwa ashobora kuma yiraba mu kiyo agira ati ndi mwiza, ndi mwiza. Nuko aha aba yigize wenyene ikigirwamana. Amafaranga, nuko kurondera amatungo urashobora kuyigira ikigirwamana. Bimwe mwavuga no ku munsi w'Imana, ni uwo munsi w'Imana ugahaza wiruka kurondera amafaranga igihe cyose, no gusenga ntube unagisenga, bacita ibigirwamana. Kiba ari ikigirwamana. Ngo urashobora kurondera ubukuru gushika naho wica, ubwo bukuru buba bubaye ikigirwamana. Urashobora kwihereza ibinywabiramutwe, kuboregwa n'ibindi biyayuramutwe, ico gihe biba bibaye ibigirwamana. Biba bibaye ibigirwamana kuko nivyo uhaye umutima wawe, nivyo uhaye ubuzima bwawe. Nukuvuga rero ko bibaye ibigirwamana, biba bibaye ibigirwamana mu buzima bwawe. Nukuhagabira rero ntiyagira ikintu na kimwe ushobora kwitiranya no guha ikibanza kunganya Imana yawe, kunganya Imana yawe naye handi gica kiba ikigirwamana. Abandi ni babandanye Trezor ishura Trezor cyangwa ikibandanye cyangwa kigira hari igikurikira baca bagira ibindi. Iyi si irikiragezwa n'amarezo sosiyo. Ekleziya itanga iki kuri izo sosiyo, kuri izo rezo sosiyo? Je nibaza kutabisoma, biriho byinshi itanga. Ugende ku ma YouTube, ahubwo ngira nuko keshi na keshi atari byo ari byo uri ari byo ugomba kurondera. Biruzuye, biruzuye. Hariho n'ibisabisho byo mu gatondo, biruzuye. Hariho cyangwa ibisabisho byo kumugoroba, ibyo nyene ubweranda papa yavuze biba bihari. Abashinga intahe biba bihari. Wewe urapayo kugira uti ngira mbanze ndondere ibyo Ekleziya Katolika inyigisha, ucudomagura bya bindi badomagura, nuko uzoca ubibona kandi uzosanga ari byinshi cyane gose. Nuko hanyuma kandi kuri ayo marezo sosiyo
hariho n'ibisomwa by'umunsi uko umunsi utaje uri minsi mikuru ibyabaye biriko kweri je sinoheza ngo ndababeshe natwebwe hari igihe tubiheza tukabirondera ngaho nuko birahari nawoheza ngo bayeshe. Hanyuma inyambaro zibereye bagiye kuvyishura, inyambaro zibereye bagiye kuvyishura mu mutima wawe, mbega wambaye iki canke kuriya kubera iki? Ikiba kiri mu mutima ico uri kurarondera ico rico gihambaye imbere y'ibindi byose. Barahejeje kubisiguraho. Umwe yabambwa acuritse cishure nawe mbanze nduhuke. Umusaraba tumenyereye n'uyu uri ngaha, umwe bashira ko Yezu barashanje amaboko bashiramwo imisumari mu biganza no mu birenge, niwo tumenyereye. Mugabo hariho n'iyindi misaraba washaka yari imeze gutya, bashira ko amaboko bayabohesheje ibiziriko. Ariko hariho n'uwundi nk'uwo bita umusaraba de Saint Andre wa Andrea, usanga utameze gutya, usanga umeze gutya. Mugiye rero kuraba ko mwavuze amarezo sosio, mukaraba ubwoko bw'imisaraba, mwobibona mugaca mubona ukuntu aba bose muri ko muravuga bari babagiriye. Murabe naho mwogira kuri za YouTube mukaraba ubwoko bw'imisaraba muraza kubitora. Ibikorwa byo ku munsi w'Imana bya Salvatore wo mu Kayove nivyo nico tugezeko. Abaza ati mbe none niko murabuze ibikorwa byo ku munsi w'Imana, none nk'umusaseredoti yagiye cyangwa umwepiskopi yagiye gutabara ahantu, imodoka ikamupfanira mu nzira, ndiyorondera umukozi aza kumufasha kuyikora akayigarukana muhira naho ho bari ku munsi w'Imana. Ngira ngo ivyo Yezu yakoze biraduha urugero rw'ibintu ukuntu umuntu yishingira ingingo no kubijanye no kuhimbaza umunsi w'Imana. Muribuka bariko baramutatira bamubwira bati mbe abo bigishwa bawe baza gukora ikizira ku munsi w'isabato bobo bameze gute? Akabishura ati nimubareke barya utwo duhundo tw'ingano kuko bari kumwe n'umukwe ntibisonzesha, mugabo hazote bahagere igihe umukwe bazomubaka. Hanyuma wenyene murazi yuko bamuhora ngo yagize igitangaro ku munsi w'Imana, yakijije abantu, yakijije uriya ku munsi w'isabato, ngo kirazira ngo yabwiye umuntu ngo arakize aco yikorera inderuzo bamuzanye ko atahe muhira yitahane. Bose yababwira yuko bariko barahuba kuko uriko arakiza ubuzima ku munsi w'Imana ntaba ariko ararenga ibwirizwa, ahubwo aba yaratahuye neza ibwirizwa ico ryategerezwa kumara, kuko umunsi w'Imana w'isabato umuntu asubira kwegeranya ingufu ziwe n'ingoga ziwe, asubira kubana n'umuryango wiwe kugira ngo bumve ko bagize ubuzima mu muryango, n'ikintu gihambaye rwose. Iyo niyo ntumbero. Sukuraba rero kumwe kw'Abashinwa baciye wa mugane yuko umuntu w'ikijuju umweretse ukwezi aza kuraba urutoki rwawe aho kuraba iyo gwari ko ruratumbereza. Ati none rero namwebwe ntimurabe ngabo
nimumenye icyo iryo tegeko ryagomba gukiza kiba ari cyo mukiza. Salvatore rongera urumvise iyi nyishu ijana umunsi w'Imana ni ukuwubahiriza mugabo umuntu azi neza icyo ariko arubahiriza, kandi hari igikorwa gihambaye gitanga ubuzima gitegerezwa gukorwa, nticorara kandi kiriko kirica ibintu. Hari ibijanye no kugendera amabwirizwa y'Imana, ico kibazo ngira bagumye bacishura kenshi. Ico batarishura ni izina ry'urya wundi yari abambanywe na Yezu, kuko yavuze izina ry'umwe mugabo izina ry'umwe ryamenyeka. Hari uzi izina ry'uwa kabiri? uwabajije yavuze ngo umwe yitwa Baraba, mugabo yihenze kuko Baraba ntiyabambwe, yarekuwe mu gishingo cya Yezu. Hanyuma rero mu ruhererekane rw'inyigisho harageze igihe barita izina urya muri bajya babiri babambanywe na Yezu, uwamusabye turanyibuka nibashika mu bwami bwawe, baca bamwita Disimasi. Mugabo musomye neza inkuru nziza nta na hamwe muzosanga iryo zina. Ni izina rero ryavutse rifatiye ku nyigisho muri ekleziya bagiye barahererekana zerekeye akamaro k'urupfu rwa Yezu ku musaraba, zerekeye kandi icyo duhamagariwe twebwe abakristo kwitanga nk'uko yitanze, kugira ngo dupfane nawe tuzukane nawe. Hanyuma rero barashika igihe bagira bati urya musuma yamusabye imbabazi kandi agasaba ko yomwibuka, yapfanye nawe mu by'ukuri, baca bamwita Disimasi. Ivuye muri vuga ry'ikigereki disme risigura gupfa, yapfanye na Yezu. Nicyo twese duhamagariwe mu buzima bwa misi yose. Nayo ubundi ntimugende kurondera ngo mbega ubundi nawe yitwa ngo iki, muraba mwumvise iryo zina ryavuye ririmwo inyigisho yuko twese duhamagariwe gupfana na Yezu.